Niwe nk'ubuje ngaha gukora iki n'izina ry'Imana. Nje ngaha gukora iki? Akagaye kanya. Uyu munsi urabona ikintu kidasanzwe kiri mwibanga y'uwapfuye akazuka yitwa Kristo Yesu. Nta kiganiro ngene na wewe. Mwizina rye Yesu. Hallelujah. Jesus! Hey! Nyakubahwa Prophet. Ndabaza ha? Byoshoboka twe kuko turabantu bamenyekana. Kandi hano ndabazi nta hakomeye cyane hano je hadasanzwe no kuri. Kuko twe nta hantu h'imyanda tuje. Je warampumuye sinzi ko buvyibuka. Ico nico gikorwa dukora kuko twe tujejwe guhumura abantu kubakiza ibimuga ibipfa ibintu by'ibirema byose turamugurura. Nukuri mwarakoze no kuri. Sinzi ko nabwo nabashimira mwana gute ndabaguriye nk'agafana. Urakoze cyane. Kubisanzwe twebwe igikorwa dukora nagoma ndakubwire dukoze tuba tugiye kuko twebwe impembo yacu si y'abantu. Twebwe dukoze tuba twakoze we warakize byaraheze genda kugafana inzoga abandi. Ugize ngwi nane mwe mukoze ibintu nkabijya nta kindi mwe mukeneye nagira ngo mukeneye nk'akantu kagafana kimpembo. We woronka ibyuha abantu bose bakoze b'Imana. Rega twe turabakozi b'Imana dukoresha ububasha twahawe. Imana ziratandukanye. Hariho Imana baha n'izindi badaha twiyacu ntibayiha. Rega naho gafana nagomba kubaha hari kandi ga service nashaka mu nkorera. Mukora amumbona ameze ko handababaye ntimumbona ukuntu. Okay. Vuga nyambukeneye iyo service ndayikora. Muga ntibisigura yuko ndayikora namaze kunyoye ifanta. No. Je ndayikora nta ngorane. Asha gusaba cyari kuba byiza tweshe twanaho gafana kuko cyamwe nariho umengo bye babo tukavugana kuko twicaye niho sawa. Tukanaho gafana turi kumwe. Jewe nkaho uri kurantevye kuko mfise ahantu bantumiye ngiye kumugurura impumyi n'ibimuga. We vuga hanyuma ngende ivyo bindi navyo biraza mu nyuma. Vuga iyo service nkore hanyuma nigire. Yesu! Sawa ko muharo ushaka kuvuga kandi ababwiye. Sinzi ko muka mushiki wanje twari kumujya munsi mpumurura. Nawe nibuka. Ugira we iyo service ushaka. Uno mushiki wanje nakanda kubwira. Bamutoye kanseri ya mu muhogo. Uro byasabwa kaja kwivuza mu Bushinwa kandi ariho mushona mu kwivuza. Batubwiye ko bazomukura kinyama ngaha ku muhogo ngo amaze gufatwa na kanseri. Ubashiye kinyama kaga kwapfa. Aha nukuri aha nta kindi kintu dufite twokora. Ibyo tugende umunyereke. Ibyo ndabikora mu kanya gato. Iyo nyama y'urukwavu ntayo bakimusizeko. Arakira. Kanseri itegerezwa gukira kuko ico nicumvikana. Twe tuhari kububasha twahawe kugira ngo mukire. Kujya ujya yahumutse nawe ni kukira. Ivyo bitero by'abadayimoni mwe mu bikura hehe? Itegerezwa gukira. Ko nagiye kubaganga bana. Wega hemugira ufashe. We tega gusa ndakwereka we hindukira. Reka je kunda wewe funga amaso shira ikiganza cyawe ku maso giruko we gira gutya kwanza twicare hasi reka kundaba wewe amaso mubona nibaza kutari kurabona goko afunga amaso uruza mutaga izuba riva zisa
gupanga utuntu dushashe ngaho dukarato ni mwebwe nimwe muriko murigisha kumbe nimwe mwigisha ingeso mbi abana mwebwe izi saha ku mutaga riva mu gitara cyane nibiki vuze ngo iki umviza tukubwira ikintu kimwe nyambura umugore nyambura umukobwa ntumbaze Yesu twebwe nta ngeso twigisha abana aha ndiko nsengera uno twe turabakozi b'Imana mbana nibiraya ishamba naryo wowe ugende canke uri gumemwo biragusha mugumenye ikintu kimwe ishamba ni rya leta si ry'abantu kwe ngaha naje gusenga sinaje gukora ibyo uri kuravuga ugize ngwi umva aze kutwambika ibara abo bakozi b'Imana biki gihe nabo mwishamba no musengeranira no muza gusengera umuntu mwishamba kameme museguranye ibi nibiki ntibikunda mvira mwishamba vaho muza gusengeranira mwishamba iwanje vaho nyarutsa ntandero mugira kozi w'Imana uyu muntu akubahutse yubahutse akakubwira amajambo nkaya arakuzi je ndabizi ahubwo ngira mbe nkubaze urazi je uwo ndiwe jewe urazi yuko je ngaho oye noshobora no gushungurura umuriro wewe ngaho ukakurigata ugize ngwi Imana w'Imana yisiki Imana aho urazi ko no kurura umuriro ugakurukaza ukakurigata ewe zabakozi b'Imana bo Allah 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 niwe nk'ubuje ngaha gukora iki n'izina ry'Imana nje ngaha gukora iki ushaka kumenya ikinzanye none ne wewe bimpange nawe ucuza ne wewe ubona vyoherera hanze kubw'ubujuju bwawe urashobora kugenda mu ishamba wamaze gutwara n'umuntu bikakunanira kwica umuntu je narikwege none nkawe twamenyanye gute n'izina ry'Imana wewe nyine uri kijuju we ni uri kirofa none nkajya je ubona je noce ndabikora gute ari nka we hajya ubona wo bikora gute ko kijya kindi gikobwa caciye kiza kigaca kintesha we nka wewe uzi ubwenge kurusha abandi nka wewe hajya ubona wewe Allah sa upfutse ngo je nije ndikijuju jewe urya wewe ubona wawe buriyo bwenge wewe uri kijuju ikijuju kimwe cyane ndabikubwire rero ngo wavuyeho nkuko urya mukobwa niwe yakubujije none we ari nka wewe ukura umuhinga ko witwa ibijuje abandi kwanza wengira warampenze ngira nti mu marayika ngira uri jini uvuze gute oya mbabadira nayevye Allah 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 oya nabihevye ntubandanye unkoroga mu bwonko wavyumvise we nakubwiye gute oya basi none urya mukobwa umaze kumubona basi urya niwe yakushaka kubuza wowe wumva utari kijuju wewe kimwe ca nyuma sinzosubira none hajya ubona nari guca ndabigira gute gishije ukuri we wanatomboye hamwe varenda kubwira buri gihe ndakubwiye kuri kirofa uzoza uravyemera kubera uri kirofa ca nyuma hajya wari utomboye ko wari ubabonye ari babiri none sinakubwiye babiri gusa sinakubwiye babiri hama ngo bakunaniye gute baho kantu nakwambitse gasigura iki aho uba wahejeje fye hama nawe uburofa bwawe ucurabuzana gusa we ni uzohava unyiyicira newe ntubona we bibigirira wewe ko ari nk'ibintu by'abantu umenga nyene ndi mu mutwe bari normal ndakwiyicira ubona no kwicaho no banda guhoya ubusa ndakubwire utabikoze wewe
wewe nturiho uri umupfu. Ahubwo rero ndabona uri kuranzamurira isukari. Allah 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 Mana ndagushima kuri Imana igira neza kandi ndagushima ko igihe cyose uvuze ijambo ryawe rishitse ibyo wavuze. Mana hari ikintu nagiye tuvuganye n'ujya mugenzi wanje Madudu, ariko arambwira ivyo agomba gukora gutangura ishengero, kandi nzi neza Mana ko ishengero ari umugeni wawe. Naravuze neza ko ngiye gusenga bona navyishimiye, ariko Mana ndagushima yuko uwari umwanya mwiza wo kuza imbere yawe kugira ngo nshishoze menye neza yuko ibintu ari mwe ari byo. Ariko Mana reka nifashishe ijambo ryawe muri Psalm 39 umurongo wa 12 avuga ngo hear my prayer O Lord, listen to my cry for help, be not deaf to my weeping. Oh hallelujah. Bagusenga kwanje uhoraho we, tegera ugutwi gutakamba kwanje, niwicira amatwi amarira yanje. Mana mwizina rya Yesu ndavuze ngo imigabo n'imigambi yose y'abadayimoni nta kimazi. Mana nahageze kuba yantoranije ngo dukorane nawe. Mana ari byo bibe, ariko atari byo iyi sano y'umusegonda unyereke ikimenyetso, kandi mwizina rya Yesu ndabisambuye. Mana reka mfukame, ibintu numva ko bikomeye, uko numva ko ari kigatanga turiko turagwana naco. Mwizina rya Yesu, mwizina rya Yesu ndasambuye imbaraga zose z'umwiza, ndasambuye imbaraga zose zikorera muri Madudu, ndasambuye imbaraga zose zenena ku buzima bwa Madudu. Ndavuze ngo Madudu ahuri hose, ahuri hose, ahuri hose, ubahoka ahuri hose, ahuri hose. Ikigaho reha kutomera amatwi aho kudahwiki akagaye kanya izina rya Yesu. Uyu munsi ugomba umenye mw'isi y'umwijima ko hari ikintu kidasanzwe gomba gikoreke muri wewe, kandi n'ubwawe uyu mwanya ni umusegonda ugomba ubona ibara. Ugenda ubaza Goliyati, ugenda ubaza Farawo, ugenda ubaza abantu bose bigize ibirata imbere y'Imana. Twarabacaniye umucanwa bakwiye kujamwo na shobuja arazahari. Mw'izina rya Yesu ugomba ubona ibara. uyu kuri darisha bya Farawo by'abande ubu uradisi tugezemwo warayi. Ubu turi mu bihe bishasha, ubu ni twebwe twikorera nta nabandi. Ubu nitwe dukiza, nitwe duhumura, no kuratana ibya Farawo iby'abande bahamagare baze ngahanda kwerekeje. Akagaye kanya uyu munsi urabona ikintu kidasanzwe kiri mwibanga y'uwapfuye akazuka yitwa Kristo Yesu. Nta kiganiro nkeneye na wewe mwizina rya Yesu. Hallelujah. Mana ndagushima ko uhindura abasavyi bawe nk'imbeya z'umuriro zaka. Ndagushima ko ishura amabanga anyegejwe mu bwenge bw'isi. Oh hallelujah. Mana ndabonye neza icari cinyegeje muri Madudu. Iyi saha n'uyu musegonda rero haha tuzopima amazi n'ubundi. Allah Allah